murondeye dukorane indirimbo maze kumurondera mbona umenga ashaka kunjya amaheratu n'ivy'umuziki ntavyarimo mbo chamanza kuvyihoza kwanza tumanza kubabajama nyene ibintu nk'ivyo bisanzwe amaro vyakabaye kera hama turakora uwo muziki. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Niteka ridasanzwe kongera kubana namwe kuri Bobo Box TV. Nkuko musanzwe bimenyereye ni TV yamwe bashikiriza ibigiye bitandukanye na cyane cyane bivugwa hano muri industry y'umuziki. Uyu munsi twaba twabazaniye umu invité spécial asanzwe atavyorosha numukobwa asanzwe akaze. So my name is Flexboy Promoter, behind camera turi kumwe n'umusaza Bobo Box. So imbere ya kamera kuri mic 2 turi kumwe n'umutumire wacu ariwe Delcia Dibu. Mutanguye kwibaza ati uyo mwigebe nibiki? Numukora ama hits, amaze gukora ama hits menshi ndetse aho yaraheruka kuduha indirimbo yiwe shasha ari kumwe na OLG. Ndetse vyinshi turaza kubiganira. Nicaye imbere yanyu. So Dibu, duheruka kubona ibikorwa vyawe muri kumwe na Oleg. Umuntu akaca yibaza mbega uyu mukobwa ivyiwe bihagaze gute? Mbega Dibu watanguye carrière y'umuziki ryari? Natanguye umuziki muri 2020. 2020 hama tukaba turakubona muri 2025. Wotubwira gato urugendo rwawe rw'umuziki rwagenze gute? Mbo narapambaye nyene urazi umusani yadafise uri karamufasha. Cyane ibintu bigoye ariko aho ngeze hose ndapambana. So duheruka kubona igikorwa muri kumwe na Oleg. Mbwira abantu bakeneye kumenya mbe byari bimeze gute kumurondera, mbe byari vyoroshe na cyane cyane ko batubwiye yuko usanzwe ukora ibikorwa wenyene atamuntu numwe agusupportinga, mbe hoho biroroshe? Ntivyoroshe kandi ntibyari vyoroshe. Ariko nyene nta kinanirano urabizi. Yes. Tuko turagenda kuraba carrière y'umuziki na cyane cyane muri kote y'abigeme. Nuwahe mu artist w'umurundi kazi aguha inspiration? Mu barundi kazi? Yeah. Ayivuga abahungu basi. Kweri ki? Okay, sawa abahungu we ninda ko inspire. Satubi ndamukunda. Umukundira iki? Ndakunda yene ukuntu aririmba amajambo avuga mu ndirimbo ziwe ndakunda. Yesa hama kubera ki abahungu, kubera ki ubuza abahungu ngo iyo mbaza mu bahungu mu bakobwa ntawo bakwenspire? Vraiment no banibeshe. Kubera unabazidi ya level. Sio hivyo. Sio hivyo ariko kubazidi ya level no. Ariko je na muntu nkunda mu barundi kazi. So atagushikuza amakuru dufise, urusaku dufise twumva ngo wahereye umuziki muri Kongo. Byo bari byo Gadibu? Nivyo. So guhera urugendo rwawe kuva muri Kongo gushika mu Burundi, ni yahe difference ubona hagati y'umuziki w'u Burundi n'umuziki wo muri Kongo? Mbo difference irahari. Kongo ni nchi yakabambi sana. Kongo ni igihugu kinini cyane. Urashobora gukora umuziki ariko ntushobora kumenyekana ico gihugu cyose. Urashobora kumenyekana nk'agace kamwe akusanzwe ubayemo nagakurikirana kajya gace. Kandi jewe naho nkorera umuziki ahantu nawukorera hari nka muri Virage. Urumva usanga ataba producteur bahari bazi gukora ubuzi cyangwa aba director bacusanga n'ibintu bitotse fo n'abandi babibona bakabibona ngo nta kazi nyene wakoze kumbe nawe kubwawe wapambanye. Haba mu Burundi naho wahabonye gute agakino kaho uko kabona gute bimeze gute? Mbo je mu Burundi nta vyishino havuga kuko nta kazi keshi ndahakorera. Maze kuhakora nyene indirimbo imwe twakoranye na Oleg. Ariko ivyo nabonye vraiment baragerageza. Uvuze ati baragerageza. Hari ivyo ubona udashima? Basi reka mvuge ko babishoboye. So uri kuraraba kuva ugishika mu Burundi no kuvuga ukiri hariya
urugendo rwo kuva hariya ukiyumvira kuza mu Burundi ni igiki cyatumye wiyumvira kuza mu Burundi gukorera mu Burundi? Mbo ino ni wacu uravyumva kandi mu gihe shaka kugira bidi yo gukora akazi kanje impano yani gukora washimiye aba producer bo mu Burundi nico washimiye aba producer bo muri Kongo? Mbo aba producer bo mu Burundi kintu nabashimiye cyambere bakora style zose z'umuziki mbo kandi iyo bakoreye umuziki barawitondera uko habara akazi baba barimo hama muri Kongo naho ntibakora style zose usanga sinzi usanga bakunda kurekodinga sana indirimbo z'ikibembe umva kandi na style kaguma ari imwe nyene kujya nyene so tubwire tugaruke muri promotion y'indirimbo ni Shike tubwire ni Shike titre ninde yayizanye kwiyumvira Olege bivyaje gute cyari bimeze gute ni Shike icyumviro cyavuye kwande? Mbo twebwe indirimbo kwanza twayandikiye muri studio ntitwe twagiye twayiteguye hama Olege atanguye ari nziza arashira ko nyene akanuze akavese ka mbere kayafana kama bitu bya vile sasa amaze kwinziza akaveste kiwe nanje naciye ndonka ukuntu ninjiraho ninjirira uko mba numvise ukuntu yaririmbye nanje haca niyumva ati ukuntu yaririmbye nanje shobora kumwishura just ndovuga yuko ari we yazanye ide kugira ngo imushobore kuronka na titre no kungena indirimbo ishobora kuririmba. Ego birakorohera muri style ya Olege ko usanga abakobwa benshi tumenyere ko bahibongoza na amajwi usanga arongoroye wewe byari bimeze gute? Ikintu wacisizemwo kuko kiba kimeze cyo kose ndazi ntivyonanirana urimba style zose rero musanzwe. Ego urumva tukurindire muri next song nkajya amajwi yabazi uco hari ego sawa dushishirize ko rero twumvirize abantu ngere bavyumve bakomante n'abamanaje bashaka gutamwa imitahe bavuga ati uyu sasa ni Dibu bumve nyene uvuge twakoze na Olege canka n'izindi zose ntara kimwe abantu bumve nyene ishushoboye. Fanya kama vile unanishika mwili wangu mbona unalegea warukinishika natetema hao natetema unatetema ntivyoroshe cyane. Tubwire Dibu Olege ni ubucuti bwawe na Olege ni mu artist usanga ni mu big artist hano ku butaka bw'u Burundi sivyo kandi aba artist benshi barifuza ko bakorana nawe ariko bikarangira batamuronse kubera ko mu big artist hano ku butaka bw'u Burundi. Tubwiye kugira ngo mushobore gukorana na Olege byagenze gute byari bimeze gute? Mbo jewe ukuntu byari bimeze Olege namurondeye dukorane indirimbo maze kumurondera mbona umenga ashaka kunjya amahera tu n'ivy'umuziki ntavyarimo mbo chamanza kuvyihoza kwanza tumanza kubabajama nyene ibintu nk'ivyo bisanzwe amaro vyakabaye kera hama turakora uwo muziki uvuze ati yashatse kukurya amahera nubwo tudashatse kuvyinjiramo cyane ariko turakeneye kumenya umu big artist rega benshi aba artist biyemera urabariha rero sinzi yuko utarumenyera ama featuring novuga ko ari indirimbo yawe ya mbere ya featuring ni ya mbere ni yakanga ya gatatu sawa reka tuvyite gucyo wonye tucaye tubivuga uko nyene cena kubaza iki kibazo ati Olege kuvuga ko yashatse kukurya amafaranga byagenze gute urabona hajya umuntu akuronde utamuzi cyangwa utamumenyereye je ntwaye tuzinanyi urumva ati je umuntu naho no mujya amahera ntaho yondonderera kubera ntaza ahantu mba nta na hamanzi urumva andondeye tukuri phone kandi turabonanye ibintu nk'ivyo ati acara gukura muri ibi amahera amafaranga oya ntaho yankuyemo twarayaze ndamategesha kuririmbana nawe hamambwira ati jewe ndamumaze ati no guha amahera ngahe arambwira amaze kumbwira uwo amahera ya atangwa kuzara yasaba
ibice bice atangwe kuyasaba ibice bice mbona umenge ivyo bintu ntibiri mu buryo ntibiri serious kandi chamanza ndabikasa kwanza so Dibu abakobwa benshi iyo binjiye muri entertainment benshi baracika intege canke ukumva ngo basavye ibintu urumva bakaremerwa n'ibintu bagenda ama challenge bagenda barahura nayo mbega wewe tubwira ama challenge wagiye urahura nayo muri industry ni menshi naho navuga ndamare ngo tubwira nkamwe basi twebwe abakobwa duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye urashobora guhura n'umuhungu asanzwe nyine ari dufate nk'akarorero nkamwebwe ba promoter cyangwa abandi ariko bari mu ivyo bintu ugasanga barakubwiye ate narabonye urafise impano nziza shaka yuko no babasi umanager wawe nkaza ndagufasha kunuko kandi nuzoteba gutobora yani gutoboa cyane semi gutoboa basi gushininga kumenyekana urumva ayo baca wandikira me ati narose umanager ico kintu cyari ngeze kumba ko ngahanye mu Burundi kandi ntibitebye mchako wararose umuntu agufasha akubwira ko tigenda nzogufasha iracamuce yarakeneye ibintu nyene yarakeneye ibintu so kubwawe nk'abakobwa bashikirwa nizo ntambamye wo babwira iki bihangane nyene ariko bagume kwibanga bagume mu byo barimo ntibaze barabona umuntu wese ngo ndagufashe bace bemera batabona nawe ico yimari mu bisanzwe abakobwa mwebwe hari ukuntu munyaruka gufata hits kubera ko ikibuga c'abigeme kiri vide niko no bivuga nawe ivyo urabibona ndabibona kwe nko mu Burundi hoho ashawapi ndake iyo rero ubonye ko kiri vide tukwitege ko ikiga Dibu najya dufise abahanzi kazi basanzwe bakaze hano woye bamponya Fleur bampona Warda bakora twandikira amateka wewe tukwitege kwiki mbo jenda shaka upanga ivyiwanje Imana nayo igapanga ivyayo sivyo sinoshaka kuva ati munyiteko ikintu tukwiteko munyitege ikintu ikiniki oya mwe muzokibona tukizwa nka surprise kandi muzobibona kazi kariko karakorwa namwe muzobibona so ubunye muri 2025 turabonye indirimbo ya mbere muri kumwe na Oleg witega kuduhinda ryari Dibu nimba atari banga nimba atari banga witeze kuduhinda ryari mbo nko mu kwezi nko meza abiri ashobora gukurikira meza ari imbere murashobora kuronka yindi yes reka cyambere tugushimire ku mwanya waduhaye icya kabiri naco ugira ka message utanze ku bariko baraturaba abakunzi ba Bobo Box TV muri rusangi nabo abakobwa bacika intege hakiri kare bavuga ati je ibintu wapi iki niki ndashimiye cyane abanywanyi ba Bobo Box n'abariko barankwirikirana ndabasavye ni babandanye bagusapotinga ko bwanje je ntacyo no kwishoboza hama abakobwa nabo bariko bakora akazi k'umuziki naje ntaho ndashika nanje shora gucika intege ariko je ndabasaba ko bobandanya akagumye bagumako so wotubwira izina ry'ama platform yawe kugira ngo abantu bashobore kuza kugufollowinga bivanye na platform koresha izina riri kuri platform yawe Delicia Dibu so abariko baradukurikirana rero tubasavye kuja kumukurikirana kuri platform ziwe ni Delicia Dibu twongera tubatumira cyane kugira subscribe kuri channel yiwe ya YouTube mwongera mukora subscribe kuri channel ya Bobo Box TV na cyane ko tugiye kuza turabaha ibiganiro byiza bikosoye reka Dibu wakoze kuduha umwanya ndetse no kutwereka yuko ushoboye hari benshi bakora dukurikirana babwira ati ciao naho utaha bye yes abakunzi ba Bobo Box TV mwumvise yuko ibintu byari micanwa gusa mugende mukore subscribe kuri izo mbuga zose twababwiye naho ubutaha tubazana ikindi kiganiro cy'umuririmbyi asanzwe